usikurinda mana we mana usikurinda mana we benshi muri twebwe bari baciwe imyaka myinshi cyane. uko umwungere yabivuze, turi bake twaje gushimira Imana ku bwa rino shengero. uko mutubona bamwe twinjiye hariya anya twaragorodovye, ariko dushitse hariya turashimira iri shengero kuko hariho iriba batoboye. iryo riba bamaze kuritobora ry'ijambo ry'Imana, hama natwe turinwako. igiti bateye kirakura, turaza tucugamamwo. tumaze gucugamamwo, nico gituma mutubona no munsi twari twagiye turimbura kimazi, ariko twaje turaba ikimazi. ariko Imana yarinze aba bagabo, yaturindiye aho hantu tukavayo turi abagabo bo kwipfuzwa n'igihugu n'abantu n'ishengero. ni kubwira ishengero Vivante. mumfashe dukomere amashi Imana yacu yo mwijuru kubw'ishengero rya Vivante. abafunzwe mu myaka ihaciye mpimba ibayeho ni benshi, ko yabayeho kuva mu 59, umva ko haciye imyaka myinshi ibayeho. ariko ku gihe cyacu twarabonye ibitangaza byinshi. twagiye gufungwa dufise ivyo ubutungane buturonderako, ariko hambavaho niho havuyemo igitangaza cyo kubonana n'Imana. hanyuma nk'uko mugenzanje Pastor Diodone yabivuze, harabaye amashirahamwe n'amashengero yagiye yifuza kuja kuvuga y'ubutumwa. bamwe kumbure hariho abavyifuzamwo izindi nyungu, ariko Eglise Vivante twarayizeko, dusanga babikoze ari Imana ibarungitse mu kuri no mu mpwemu. ico gituma twafashe aka kanya kugira ngo dushobore kuza gushimira Eglise Vivante. hariho ababa bifuza yuko abo babwiye ubutumwa basohotse baca baza batera bagana mu mashengeri wabo, ariko aha siko vyagenze. uyu munsi n'abasigayeyo ndazi yuko bazi ibitangaza biriko birakoreka, uko n'uyu munsi Eglise Vivante irabarepresente mwakiriya kigo. rero abakera kumbure mu myaka iheze Daniel ari yakiri n'inyuma yaho, ndazi yuko muzi byinshi byagiye bikoreka. naje ubwanje ariyo ndi hari ivyo nabonye vyasumbye ibindi. hariho abashobora kuzana ivyambagwa gasanga nivyo bakuye ku mibiri bitanameshe, ariko ndashima ku bwa Eglise Vivante muri abasirimu mu mpemu no mu mubiri, kuko batuzanira impuzu nshasha baguze zimota ubushasha bwo mwibaro. reka mwikomera amashi, ishubahiro cy'Imana. Amen. rero kandi hari uko kugira ngo twihutishe umwanya w'abandi, hari uko twabiteguye mu gushima kwacu. ico gihe murumva ko bitari vyoroshe, ariko Pasteri yari ngaho ico gihe Edimo Kivuye yarafashe ingingo ikomeye yo kwitwararika imbohe. kandi ku ico gihe harabayeho ikintu kidasanzwe kitaba, ibintu bijanye n'umubatizo, kuko abantu benshi baratinya kubatiza umuntu yitwa umufungwa, umuntu yitwa imbohe. hariho n'abavuga bati ikiboshwe mu isi kiba kiboshwe no mu ijuru, bakabishira muri Bibiliya. rero umva vyari bigoye, ariko Paseri Edimo Kivuye aravuga ati hariyo umwana w'Imana na ba Paulo na Sila bariyo, kandi Bibiliya itwereka ko ataco bari bazira. Haleluya. kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo sinazanywe n'abakomeye, nazanywe n'abagwayi. rero twe twari twigwariye, hama twemera kwakira umuti, none twarakize. Amena. hanyuma kandi nubwo yabikora ntiyashobora kubikora wenyine, ntivyari gukunda. ishengero ivyo vyose vyaza turazi tudakekeranya yuko bitanga kugira ngo turonke iyo mpuzu, kugira turonke isabuni. rero nta kintu tworonka kinini yaduhereza ishengero nk'iri
nk'igishimo, naho nyene twateguye certificat y'ishengero. Twateguye certificat y'ishengero izomanikwe mu biro vya Eglise Vivante kwijabe, kugira ngo urunganwe uko ruzogenda rukurakuranwa Yesu ataraza, baze bamenye ababitangiye imbere ubutame batwamye mu mwami. Iyo ni certificat ya Eglise Vivante yo kwijabe, nk'abantu baboneye Imana ukugira neza kwayo mu ibohero rya Mpimba, hanyuma Eglise yo kwijabe ikabigiramo uruhara. Hanyuma kandi turashimira n'indongozi z'igihugu cyacu kuko bemera ubutumwa bukinjira mu ibohero. Turazi ko ngaha hariho uwundi mwubahwa yararongoye ibohero rikuru rya Mpimba icyo gihe, General Ndayiziga, niwe yatanguye kuzaremera bene ivyo bintu yuko n'imbohe zibatizwa. Nawe nyene rero aha byagiye, Imana imuha umugisha. Kumbure we yabikoze azingwa ari mu kazi gasanzwe, ariko mu vy'ukuri twebwe turazi neza yuko bitari ibintu vyoroshe. Haleluya. Rero jewe nkuko babivuze, umwungere Pasteur Edimo Kivuye n'umuvyeyi wanje niwe yambyaje ubutumwa bwiza. Ico gihe nari mu ibohero, nari mu bihe vy'urumogi, nari mfise groupe tunywa n'urumogi kuko nta vyizigiro nari mfise byo kubaho. Umunezero nashobora kuronka gatoyi nyoye urumogi. Rero ico gihe ndibuka bari baje mu ibohero bari kumwe n'umugwi w'abaririmbyi warurongowe na Wiri, hama twumva batanguye kuririmba aho twari turi mu rumogi. Nibwo twumvise turavugana tuti abahazi barahazi, turavuga tuti reka tugende kuraba amasura udusura two hanze. Nico cyatujanye duhagarara iruhande y'urusengero, nitwari tugiye kumva ubutumwa bwiza, nitwari dukijijwe. Ivyo bintu byari bibishe kumva mu matwi yacu, byari ibintu by'ababono niko twabivuga. Ariko rero ico gihe umukozi w'Imana yigisha ijambo ry'Imana ryo muri Samueli 3 guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 2. Harimo ijambo rivuga ngo itara ry'Imana ritarazima, Samueli yicaye mu rusengero. Hanyuma kandi harimo irindi jambo rivuga ngo ijambo ry'Imana ico gihe ngo ryari imboneka rimwe. Rero nakijwe mu gihe ijambo ry'Imana ryari imboneka rimwe kuri jewe. Nico gihe rero yavuze aravuga ati uri hano ufise ibyo waciyemwo, ubuza umunezero, ubuza amahoro, ariko itara ry'Imana ntirirazima ku buzima bwawe. Hanyuma maze kwegeranya aravuga ati ninde agomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Rero ico gihe jewe numva muri je ndiko ndasha, twari kumwe nabo bantu iyo groupe twari mu y'abanywarumogi, nca ndahaguruka baca baranda barabona ati wona iyo bono si yo weye. Ariko ico gihe cari gihe canje yari isaha yari igeze, nca ndahaguruka. Ndibuka ko nagiye jeje nyene ryari ishengero rinini, ndapfukama baransengera. Kuva ico gihe numva amahoro muri je watemba. Uyu munsi ndi umukozi w'Imana, mvugira Imana hano mu Burundi no mu mahanga. Yesu yangiriye neza. Nagomba kuvuga ngo muri kino gihugu cy'u Burundi hariho abagabo b'intwa Imana yahamagaye bamuvugira mu kuri no mu mpwema. Naho tutoba bizigirwa, uhoraho no mwizigirwa, mwaraheza Abangana nk'uku